diaspora irafise ingene izwi muri kahise kumebona ikintu c'umugambi uyu canke uriya. Mu bintu twumvikanye muri diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga z'irya magroupe n'ibindi duhuriramo twese kirazira kihaziririzwa ko hari ikintu c'umugambwe uyu c'idiniri cishirahamwe bizamwo hazamwo ibintu bibiri, ikintu gihuza abantu ni ukuvuga ibintu d'ordre social biduhuza, canke hakazamwo ibintu biraba diaspora, canke umuntu w'umudiaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa. Nivyo vyonyene, ibindi vyose kuko ibintu nabonye bitugora cyane cyane bitwe bw'abarundi bitugora gutandukanya kugira ico no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi. Umuntu ari mu idini ashaka ko iryo dini ryo cari domina, umuntu ari mu mugambo ashaka ko umugambo ucu domina, umuntu ari mu ishirahamwe kandi ashaka ko iryo shirahamwe ryo cari domina. Twebwe no muri diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika, ababa muri Afrika, baba muri Aziya usanga n'imico itandukanye. Iyo mico rero utagerageje kuyimanaginga ngo hashobora kuba ikintu kimwe bice bitera ingorane. Ivyo rero turiko turabikora kandi biriko birashika ku rugero mbona yuko vy'ukuri bizoshobora kugira aho bigeze. Hari abantu bamamagaye i Buraya babonye ngiye mu nzego za diaspora bati ugiye mu bintu by'umugambwe kanaka. Ndababwiza ukuntu jewe ndi umuntu akuze, ndi umuntu w'umugabo, ndi umuntu yiyumvira ikintu mbona ko kidakwiye ntaco nojamwo. Ivyo ntibishoboka. Nabigiyemo kubera mbona ko bikwiye kuko narazibonye hariya na hariya. Rero abo twumvika nabo dukorana barabizi neza ko ivyo bintu kizira. Ico dukeneye nabivuze niki yababwiye n'ubumwe, ico nico kintu tugomba guhurira. Ikigira kabiri dukeneye ni development, kuko nabibabwiye hari abantu bafata igihugu bagacitiranya n'umugambi, hari abantu igihugu bagifata bagacitiranya n'idini, hari abantu bafata igihugu bagacitiranya n'ishirahamwe. Igihugu kidusumba twese. Murabizi imigambi iraza ikavuka igakura igasaza igapfa, ivyo ni mubizi. Idini riraza rigakura swata abantu bari mu byo bakaryana bigasambuka, mugabe igihugu kiguma kihari, ni impeso ya twese. Twebwe rero ico tugomba gushira imbere nk'abarundi ba mu mahanga bakandi bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere igihugu. Hariho mbere n'abantu bagera kure bakitiranya n'igihugu. Ivyo rero nipfuza yuko abarundi twese cyane cyane abatwita abazevuriwe, aba diaspora babanza kwishira mu mutwe kandi tukabira karura abantu. Ivyo rero jewe mbona mu nzego za diaspora tuko turabishikako. Ico ni ikintu gihambaye nagomba surinye. Ikigira kabiri kitugora makino gihugu ni kiyavuze ca transparence. Abarundi turafise ukuntu iyo Imana duhaye ini parcelle de pouvoir cyo dufata ibintu by'igihugu, ibintu byishira hamwe, ibintu by'iki tukabyita ibyacu. Ivyo narabibabwiye muri diaspora abadukorana nyamba hari ikintu gigomba kuba cyambere c'est la transparence. Transparence nayo irafise des piliers sur base desquels yiropoza ubwa mbere amategeko. Ni ukuvuga amategeko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe, urugwego rwa Conseil des Sages ntirwahoraho mu bya mbere, mugabo ubuye nibwo rwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi, rugizwe n'abantu 10 bava ku migabane myinshi kandi ubona ko ribomwe abantu bafite experience itandukanye cyane. Hanyuma izindi nzego zifise abantu 10 abantu 5 gusa. Ndabeshira president donc twebwe turi 11, ahandi nabo ni 6, ahandi 5. Murumva neza yuko uko rwego ni urwego rukomeye rufise ibintu bihambaye rukora, mugabo zose zirafashanya, nico no kwita complementarité. Rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere nuko tubona ko ari amategeko. Ico ni cyambere. Kigira kabiri twifuza nuko habamo transparence, ukora ku mugaragaro ikintu kivuzwe kigakorwa. Nibi yariko aravuga turumva amajambo menshi ahana hari mugabo cyo usanga ibikorwa n'ibiki. Twebwe twifuza yuko muri diaspora ivyo hapfunga havuga ibikorwa bibiri canke bitatu mugabo bikorwe, ntitugume twumva amajambo gusa. Nico gituma nibaza yuko ibi bintu by'inyubako ndakigarutseko nuko ni cirore c'est le miroir de la diaspora. Ni cirore umudiaspora wese ategezwa kwiraba makibonamwe. Ivyo rero bitegerezwa gukorwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza. Umudiaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko
afise uruhara muri iyo nuko umuntu wese bivanye n'ingene azoba yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na nivo azofatirwako kugira ngo ico kintu bumve ko ari cabo kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukanye mugabo ibintu biduhuza ntitubishira imbere ivyo rero nabibabwiye transparency igomba kuboneka kugaragara hanyuma ikigira kabiri nuko umurundi wese aba hanze iyo nyubako niyabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe rero mu ncamake twifuza kubarandisha amajambo twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu byose muri kino gihugu byaramaze kuba politize sinzi regionalize kubigira iby'amadini sinzi murazi bimwe bava ngo nyakurize hari amavuga mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vure batacu tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga n'iyo experience iba au bénéfice du pays ivyo kandi birashoboka je suis sûr mugabo kugira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubanza kutuvamo twe nk'abarundi kuko narigeze kuzagurisha inama muri Canada sanga bavuga ati none ubwirana nande ubwiranye inama na naka ucusi bashobora bakwitirira umugambi kana bashobora kwitirira idini kana ubwiranye inama ukabura icyo ufata n'ico rero iyo ngwara igomba gukira byanga bikunda kandi birashoboka mu ncamake rero jewe ndafise icizero ko ibintu byose bizogenda neza mugabo tugomba kubigiramo uruhara ubwa mbere twebwe nyene murakoze Merci beaucoup.